we serunyonga mwana nje serunyonga, serunyonga mwana nje serunyonga, ngwinurabe babageni bawe baje bose uko ari batanu. Bakunzi ba Gitega Entertainment TV turamutse twongera tubaha n'ikaze. Ubu n'umwanya wa ca kiganiro himbagwa kibondo turi kumwe n'abana bakerebutse, abana b'inguvu, tukaba twagendeye umunyokuru. Reka tumuramutse twongere tumuhe n'akanya ayidondore. Turakuramukije nyoko. Amahoro cyane. Ni sawa? Yego ne turashima. Urashobora kwidondora Gitega Entertainment TV? Jewe nitwa Bigirimana Justine, nkaba ndumunyokuru wo ngaha muri runo rugo. Ego turi kumwe n'abana, urabona twakugendeye, dushaka uducire umugani. Jewe nanje ndi Justine ngoma ndabacira umugani wa Serunyonga. Serunyonga yari umwana w'umunyokuru yari yaramubyaye. Hanyuma rero hageze yuko abakobwa baza kumuraba Serunyonga, ubwiza bwari bwaramurengeye, yarabaye mwiza cyane, inkumi n'abigeme bakaza baraza kumuraba. Harageze rero igihe baza ari batanu, nyina wiwe agaca akora mu gahogo akavuga ati, we Serunyonga mwana nje Serunyonga, Serunyonga mwana nje Serunyonga, ngwinurabe babageni bawe baje bose uko ari batanu. Wa muhungu nawe agaca yishura nyina wiwe ati, ngo mawe nkunduka nkundira mawe nkunda, mawe nkunduka nkundira mawe nkunda, ngo babwire utijana urwaro umujana imwonga, mujana urwaro rwajanye abandi, mugeni wiwe taroza rumwe yirebanga, ngo nk'inkivyaye erega mu gatasi. Baza baraza ari batanu baza basubira inyuma yo aguma bishura uko nyene, nyina muhamagara bigenduko. Hahava haza umwe aje yirebanga, wa nyina wiwe arasubira amuhamagara ati, ngo Serunyonga mwana nje Serunyonga, Serunyonga mwana nje Serunyonga, ngwinurabe wa mugeni wawe ngo aja rumwe yirebanga, ngo nk'inkivyaye erega mu gatasi. Hanyuma rero uwo yaja ari umwe niwe yaciye atsindira uwo Serunyonga, sije nohahera. Ego urashobora kugira ko utubwira inyigisho iyo birimo? Inyigisho iri muri uwo mugani nuko abahungu, uwo muhungu urumva ko yari mwiza cyane. Ego. Abakobwa bakaza baragenda bamwishyira ari batanu. Ariko uw'Imana yamuteguriye akaba ari uwo nyene. Twoha inyigisho urugwaruka rwacu yuko gorindira neza urya nyene Imana yabateguriye, nk'uko uwo muhungu yarose wiwe yaje ari umwe muri babandi batanu bose baragiye mugabo waje ari umwe niwe yahisemo. Mwana urashobora kubaza ikibazo utatahuye? Je nitwa Nitikakari Jerez, nkaba ntega ku ishuri gitwa Senikora mu mwaka wa gatanu. Ico ntatahuye sinzi ko yashobora kukishura urwaro rwabya izindi. Niki urwaro rwajanye abandi, nukuvuga nugufata inzira wazananye ugasubira inyuma atanico uhakuye. Urumva ko baza ari batanu baciye basubira uko nyene inyuma atanico barose bagiye kurondera. Nawe urashobora kubaza ico utatahuye? Jewe nitwa Mahoro Alexabria, ijambo ntaba natahuye ni ijambo inyonga. Inyonga niki? Inyonga n'ubwiza buba bwasaze bwari bwarasaze uwo muhungu. Uwo muhungu urumva ibihete byari byaratonze mw'izosi byaramusagiriye. Nk'ubwiza bukwiye umubiri wose. Nawe urashobora kubaza ico utoba watahuye? Jewe nitwa Nizigimana Ale, ico ntaba natahuye kwirebanga. Kwirebanga mwananje. Kwirebanga nukuza uri umwe ata n'ikindi kintu kiri impande yawe mujanye, uri umwe rudende rwade.
nawe urashobora kubaza ico woba utatahuye. nitwabukiye neza Jean Dodier icyo natahuye inka yabyaye mu gatasi. inka yabyaye mu gatasi ni ukuvuga ni inka yabyaye mu mvura hajya imvura igwa ivyasi vyatotahaye iyo nka ironka icirya ubwatehe buhigita hamwe iyo nka yabyaye mu gatasi bararonka n'ico bayikama ikamwa menshi urumva ni inka yabyaye imvura igwa. Bakunzi ba Gitega Entertainment TV, reka tumushimire Yusina, twibaze yuko no hanyuma nitwamwikorako azotwitaba. Yusina turagushimiye cyane. Ego me murakoze cyane namwe kuba mwaje kungende kandi nizigiye yuko nimwagaruka nzobarondera kandi kagani karyoshe hamwe namwege muzosigara murakinovora. Ego turagushimiye. Bakunzi ba Gitega Entertainment TV, yacari kiganiro himbagwa kibondo, turabashimiye naho ubutaha.